Bite Hello. muraho Mumeze neza abakunzi ba SP Family. twebwe n'amahoro menshi cyane Turashimiye Imana. gose so yeah ni wa musi twavuga wa part 2 w'ingene twahuye uko twamenyanye je naravuze partie wanje muravyibuka rero uyu muntu ngaha umunyecubahiro niwe ashikiriwe mugabo nibaza yuko ata bintu byinshi azakuvuga kuko narabeshe I will find out. muribuka muri rya video yaguma avuga ngo vuga nanje nzovuga by'wanje rero uno munsi tumwumvirize ya ikibazo ca mbere nza kumubaza ndamubaza bandaniza ajye nyene twari tugejeje mugabo ca mbere shaka kumubaza ni we ahura nanje yarafise ihe migambi gihahura nanje yarafise ihe migambi eske yakundanye nanje hageze yuko akundana canke yavyisanzemo Okay. Yeah. Yeah. Nganishuri. Okay. Well, partie yanje ivuga nkuko. Jewe sinakuriye muri famille y'abakizo. Donc, sinakuze mfise igicapo kimwe nico wowe yarafise. Genre, urumva we yaravyiyumvirako cane, tuje ntegereza kugira umu girlfriend umwe, yaravyiyumviriye ko vyatanje. Twebwe gukura kw'iwanje nisanze mu bintu vyo gukundana. Okay. Ntazi n'ivyo ari vyo, urumva nkiri umwana nyene nabigiyemo nkiri mutoya ntazi ce que ça signifie. Ariko duhura byari kamande 2017. Wowe wari kusengera yuko uzohura n'umuntu akijijwe azi Imana azokubahira umuryango agukundire nyene tumugabo urumva icazi imbere cane kwari ugukizwa. Jewe rero Imana yari kirantegura. Ego ndafise amakorezo naciyemo atagenze neza mugabo wewe wari kusengera umuntu akijijwe jewe nakuriye muri famille y'abamizima nakijijwe muri 2016 tutarahura. Hari abantu bibaza yuko noba nahinduye idini kubera ngo nahuye n'umugabo. No on se connaissait pas. Sinarinzi existence yiwe, sinarinzi ico Imana ikirantegurira mu buzima buri imbere, sinarinzi yuko nzohava nkizwa. Ahubwo abantu tuzinanye muri 2015 2016 ubu iyo duhuye barumikwa. Na jewe sinarinzi ko azogira igihe proclamati Yesu n'umwami. Byari ibintu biri impossible mugabo nababwira ukuntu ubuzima bwanje bwahindutse maze kumwizera maze kuba sauvé nawe. Iyo ni indi historique indi gihe mugabo ma vie yarabaye change pour le meilleur. Et surtout yuko Imana yari kirantegurira ubuzima bwanje buri imbere yuko nzava nkura n'umugabo akijijwe et voilà. Yeah. Hey guys, murabona nko mutwa nkubise mama we mugore wanje anezerwa nabi. I'm so grateful. Rero jewe bivanye nuko nakuze muri famille yacu shaka kuvuga vyinshi ku buzima bwa mama na papa mugabo sa noga gute bari bafise relation iri meilleure. Sinakuze ndababona nk'aba role model. Nk'abantu borabira ko karorero. No, siyo mariage nabona yuko nokwifuza kugira umuntu mu buzima bwanje buri imbere. Genre ahubwo nakuze ntinya no kugira yuko sinabona yuko umunsi umwe hazogera igihe nk'Imana kuko ubuzima papa na mama babanyemwo ntibwari buryoshe kuko bagize papa yaraharitse yaragize abagore benshi kuko no mu mizima yaravyemerewe. Ivyo vyaratumye famille yacu ba broken. Bitaryoshe vraiment ku buryo nakuze mvuga ati jewe umunsi umwe nk'ubu nanje nogira mariage hama umugabo wanje akamvanga I will do this. No mumengo ankubise kofe nanje niryo nimba sose nanje nosohoka mugabo maze gukura narabonye yuko siyo solution.
urumva narumvise yuko ufite byari bikomere numva nta kuntu kumwe mama wanje babara nko kunyama naye gica bikoraga jewe rero urumva ivyo kwiyumira ngo ngumva ngo nzokundana n'umuhungu ngo amenzuku ibiki n'ibiki ahubwo nari mfise umujinya yuko hihenze akagira umuntu ambabaza muri fitiyo naje nzomukorera ivyo nyene meya charisma yuko nahuye na Yesu akampindura ivyiyumviro abona yuko hariho ukuntu umuntu akwiye kubaka ukuntu umuntu akwiye kwitwara uko umuntu akwiye gufata mugenzi wiwe malgré ko yoba yakubabajiwe ntucugira ivyo nyene duhura muri 2017 pardon nta picture nari mfise y'umuntu nkeneye yuko ngo nari nkeneye ko dukundana n'umuhungu amenzukuye I was not looking for a husband kuko kuntu twahuye twashaka kuba abagenzi sinari nzi ko dushaka twisanga ibintu by'amasantima twabigiyemwo urumva nubwo byashitse ugasanga turakundanye rero sinabona yuko ari ibintu bizoba long term nabona yuko ni bya bindi bya passage style kuko nari umwana mbona nari nkiri mutoya urumva sinako niyumvira ngo ubunye ngo I'm going to date for marriage like uribuka tubipfa hari abantu bashobora kwibaza ageze aho nyene mbe ninde adraze mugenzi wo bwa mbere turabaye amasegonda 5 yo kuvyina mwishuri ico kibazo nibaza ko ari nde yatanguye ku propose uwundi Let me say that first. Babivuze ngira babivuze abafise umwete kweri mu makomantere ngira bavyanditse abanyumenga abantu bakunda gukomanta cyane ubwa muzo komanta tu so novuga ku kintu cyo watanguye ku propose uwundi ni jewe mu buryo bw'ivyiyumviro muga mu kubivuga n'uyu yakije imbarutso sinzi ko ariko bakivuga mu Kirundi ofete ico gihe ndibuka hari umukobwa nari narakunze vraiment ndamukunda sana namaze igihe rero ndi mu mpuzeye ndi mu bihe nkimwiyumvirako rero maze guhura nawe twarabaye abagenzi twarababwiye ko twamaze ikintu c'ukwezi kumwe gusa rero muri uko kwezi kumwe tuko turayaga uyu yaranyambiye arambaza ngo ndakubaze sorry ndakubaze nibaza ko wavuze so canke sinibuka tu message ndaturonse nzodushiramo mutubone ndazifise I don't think so. Yeah, I keep everything ndabifise byose kuri yes ndavuga habe mu hacking so ndafise message zose za kera message nakunda utuntu twose nakunda naratubika Kweli kutabiteza ndirimbo sijya ndirimbo ni wari usifoze kuzibika ko zahezagira cyane wowe panagero je naheruka ndiko ndatera imistari wowe rero ni wari kuzibika waramemuki yonale kipa waramemuki more zo compose izindi muri future so arambaza ikibazo gikimwe two turavugana yarambajije ngo ndakubaze so umfata nko mu GF canke umfata nko mu BFF cyo gihe nibaza yuko GF nico ngira narinzi girlfriend muga BFF sinabwamenye icarico GF ni girlfriend muga BFF ni best friends forever canke best friend forever donc umugenzi w'ibihe byose ama GF ni girlfriend umukopine canke umuntu mukundana rero naratahuye context muga sinatahuye neza ico ca BFF carico ndavuga nti yes we kikibaza mbajije cyo gihe mingana cyumva ku murongo ndiko ndavyumvira ntaramuha response ndavyumvira rero ndagenda ndavyumvira haragera igihe nca ndaza rero ndamubwira namaze gutora inyishu kuko nari nzi uko niyumva nagwa ndabwira umuko kwezi ko nari namaze kumenya ko ndamukunda. Are you serious? Ari nawe yarankunda ndabizi yaranamprovoke rwose narayibona utuntu yigira nyene aho utuntu narankunda so twababwiye mu mwaka mu kwezi kumwe twakoze ibintu byinshi vyerekana umva twari dufise ubushuhe bwinshi kabisa urumva
mugabo nyene ntabwo tubihanura abantu ntugahure n'umuntu ngo mumare ukwezi mumare amezi abiri nubwo bameze angahe ngo hama muce mwirasa mu bintu vya relation ifo kwanza ko relation yanyu imbere ko muyijamwo wanze mwubake friendship habeho ubugenzi hagati yawe n'uwo mukobwa canke n'uwo muhungu vyobafasha cyane kuko kenshi mwubatse relation hatabugenzi buhari birangira uwo muntu ashobora kukubabaza vyoroshe kuko ntatinya nta kintu gihari nyene gifashe nta foundation ihari kireza n'umuntu uvuga uti okay arakuze arazi ivyo agiyemwo arazi ko agiye muri relation kugira ejo azogire mariage bize birangirire mu rugo mugabo kenshi bikunze kurangira nabi iyo hatarimo ubugenzi kuko ejo bizoshika mushavuzanye koreranira utuna turiya rero bizoroha ngena ashobora kuguheba canke kugucika nyene akigira imbwa ari umugenzi arashiramo kakantu k'ubugenzi rero ico gihe naramwishuye namubwira ati je ndagufata nk'umu GF nawe acambwira ati nanje ndagufata nk'umu BF ni boyfriend nivyo is that what I said sinzi ngene yabivuze mugabo wavuze yuko nanje ufata nkuko none wari kumfata nk'umu GF nk'umu girlfriend I'm not a girl come on now niho rero go yaciyiza donc niho twace duhera nyene start niho twatanguriye je nawe kanda kwibutsa jewe kuko badisho kibazo en fait hari igihe uba proche n'umuntu bigasaba yuko mu bidefinise kubera niko abantu bisanga muri ma friend zone ni mu gihe uba umugenzi n'umuntu umuhungu n'umukobwa surtout bagakundana cyane umuhungu canke umukobwa bazoba mu mamoma atandukanye y'ubuzima bwiwe akagusapotinga akahaba emotionnellement physiquement byose abikora vraiment ngira n'ikintu icyo cyose cyo gushikira ari ciza canke ari kibi wiyumvira wa muntu usanga mufitaniye affection mugabo mu gihe mutaradefinisa ubucuti bwanyu mu gihe mutarabiha title ushobora gusanga umwe arafise feelings arase kuntagukunda nyene birengeye ivy'ubugenzi mugana nta kintu kimwe yakubwiye bikamuherera nka peut-être karatinya warashobora kunyanka ubugenzi bwacu bugaca buhera mugurumva yaramwifuza yuko boshobora gushika kure ja birengera ivyo bafise nk'ubugenzi jewe rero impamvu namuhaye imbarutso nk'uko bonye twaraganiriye muri uko kwezi twaganiriye na Solide yarambwiye amarelation yose yoba yaraciyemo amatentative yose yoba yaragerageje kugira ashobore gukundana n'abantu byose numvise bimeze nka co kimwe kubera biro mafise umutima mwiza arakundana afise urugwiro c'est son être niko ameze rero jewe nararavye ndavyanariza ndavuga nti okay uno muhungu uko tuko turaba abagenzi vyihuse nkuku nkaraba kuntu tuganira umwanya tumarana nkaraba nyine imishikirano dufise umwanya tumarana turi kumwe oya kuri telefone ico gihe ntiyo gatangure kunyaka telefone bayo gatangure kuyinyaka bibatanye kuyinyaka mu mwaka wa nyuma wa ntuzenye wa niko wa nyuma wa nani wa secondaire I don't think so sindigo ibigiye byo kushaka telefone byatanguye gihari kuko uko kwezi twakumaze tuvugana kuri telefone I remember ko twavugana ngira gushika meme na 3h du matin je nibaza ko ari amategeko yarahindutse iwanyu kubera ikintu cyo kugira kubaka telefone ushobora kuba byari nko mu 12 twahuye mu 13 twahuye ninga mu 12 nyene cyangwa mu 11 no second according to my dad, I was old enough to date. Papa wanje yarambwiye yuko ninagira mu 12 ndafite uruhusha rwo kudatinga nubwo nari naramuciyemwo nkabitangura ataragera bumva babuguru cyane baramumenye umutwe musaza abataratangura kudatinga hakiri kare mu bireki bireke mutangure kugendana n'abantu muzi ivyo mugiye uzi neza ico ushaka kubera je nabigendamwe nta na kimwe navuga reka tugerageze turabe n'ivyanka tuzogerageza kandi rero
naramubajije kubera nabona yuko natwebwe relation yacu iriko iraja iriko itanta kumera nk'abarya abakobwa abandi b'inyuma bo mwagendanye barya bagenzi bawe hagera igihe ukabapropose akakubwira ati no solide jewe uri umugenzi wanje iki urumva cyangwa ukaza kwashyuminga yuko baba bagukunda yuko ntuzi nyama bivuga gute yuko mukundana alors que they don't feel the same way. Jewe rero bigena kuri bivuga umunani wa muntu yishira ku bantu yumva nyene umenga barakundana kandi atari ivyo vyabaye ku mukobwa umwe by the way. Wewe umukobwa umwe wenyene hama abandi ni vya bindi ego harabaho ubugenzi mugabo wewe je kuri level yanje uko je nari umuntu afise mu mutwe no naravyumva yuko uyu muntu ukuntu dukundana cyane tubugenzi bwacu narumva yuko biri too much urumva mwumva yuko nivyo bikwiye kugumaho bamwe bakanabimbaza sinshaka kuvuga mu detail mvuge akananyereka akanambwira n'amajambo anyereka by'ukuri ko ashaka n'ibintu vy'amahorasyo n'ibiki mugabo hagera wagenda kumupropose akashaka kubarira no nico navuze yuko abakobwa ufite abakobwa ukuntu bameze singomba kwita umukobwa warabirengana abakobwa ukuntu bameze n'abantu bashobora kuguha ama bad signals baguha amasinyari mabi akakwereka yuko ni green light kandi ico kintu mu gihebe akakwereka ko ari green light kandi akiri muri rouge akakwereka yuko okay urashobora kugenda rana bya boro bya bitara byo kumabarabara akakwereka ati harageze rero kugenda ni vert kandi akiri muri rouge so ico kintu rero abakobwa benshi sinzi ngene bibagendera arashobora kukwereka yuko yaragupfiriye yaragize iki ibintu byose agaheba akakwereka nyene yuko umenga birimo mugabo agera kumupropose akaca biri avyanga rero niyo kanizo kaje nagize nico gituma navuze wa munsi ati abagore nyene baragonga byavuye mu kugora ati mugabo tubatunze uko nyene kandi turabakunda n'abantu bahindagurika nyene ukuntu which is not good sometimes. Ifo yuko mu bugenzi habaho ibintu by'amarimiti atigeza ko bamarimiti hari ibintu ukwiye gukorera umukunzi wawe n'ibyo kwibwirira umugenzi wawe genre ami apana copine kuko ariho abantu usanga nk'ubube murabonye mwibarabara like bari tachi bisous ati c'est quoi ça abandi nabo bafatanye mu maboko bagenda bafatanye mu ntoke urabona abana memuko oya it's like they are married umenga bari bagize mariage c'est quoi ça akano gasigura ibintu byinshi mugabo kubera ibintu byo kuba ku nyine abazungu ngo n'ibisanzwe nta makode mugabo nimba uri kurafatana n'umuhungu w'umugenzi wawe mwibarabara mugafatana ku rutugu ukamurera nimwakundana n'umushini wawe haza umugabo wawe muzokora n'ibiki what is so special about that person ko byose mwamaze kubigira hari n'abandi rero usanga hari ibyo barumvikana na besto ego gusanga ni besto ari afisa aba besto bari banga mugabo twebwe iby'iwacu vraiment ntibiri toxic cyane kuri yo level no kuri telefone we don't talk that much ntuvugana cyane hariho limite kumenya naka n'umugenzi naka n'umugore wanje kuko nk'ubu nimba tubwira ivyo na besto hari abo usanga nyene nivyo nagomba mvuge usanga bafitanye relation canke bari yatashe cyane kuba besto gusumba ko bari yatashe kuba partner babo ku bagabo babo ugasanga besto barumvikana gose umugabo nibisanzwe yumva yo namwisanzura ko akamubwira amabanga adashobora kubwira umugabo we so why neje kibazo kice kiza ni why wagiye kwimaria n'umugabo wawe niwe marie na besto why kuko ivyo bintu byose ukurakora ivyo bintu byose ivyo bintu gira nyene gutwenga kuryoherwa kwinjoyinga cyane uri kumwe na besto gusumba umugabo wari ukwiye kuburi kurabikora n'umugabo wawe rero abakobwa kenshi ico kibazo baragifise
akagenda umuhungu akamushira nico wavuze muri friend zone akamugira umugenzi wa hafi vraiment hama akacaza umugabo afise amahera canke sinzi ameze gute ugati uyu ni wowe aha nashitse mariage direct besto akaguma hariya bamwe baranagira n'ibibazo ugasanga gumashwana n'umugabo wiwe amuhora wa muhungu akora rimwe ujya n'umugenzi wanje ntukoreko urumva uyo mutipi ko nama ndamubona mama musohokana ikindi gusohokana n'umuhungu ufise umugabo kandi ugasanga hamwe n'umugabo nta n'ibyo yashigikiye. What is that? En fait muri ni abantu kamere turavaloriza abagenzi ni byiza niyo mpamvu umupasina wawe muba mukwiye gutangura kuba abagenzi mukabyubaka kuko niyamara kuba inshuti yawe hakagira yuko hagira ikintu mushwana uzotinya kumutakaza uratinya kumutakaza kubera uvuga ujya n'umugenzi wanje partner uba wumva nta na kimwe nzohindura nzotora uwundi urumva mugaba mumaze kubaka ubucuti uratinya uravuga ati ujya n'umugenzi wanje ujya nyubakiye byinshi urumva ushaka guproteger irya relation gusumba hahandi en fait mu bakope copine kubera twamaze kubishiraho yuko ni ibintu biri temporaire urumva that's why kenshi usanga usanze umukobwa afise umugenzi wakubera ati ujya mugenzi wanje ntukore kuri uko none nabiciye ubwo rero nje yarambwira naramubaza clairement nagito clairement yes baby naramubaza neza nkamubaza nti nk'ubu jewe n'umugenzi wanje n'umugenzi wawe ninde umva nyene byo korohera gutakaza ninde utukushima kutakaza akambwira ati nukuri je turakunda sivyo simugabo je vraiment sinotakaza umugenzi ti kuko umugenzi agumaho umushira aragenda mugabo ahantu bihendera abantu biyumvira uko nuko umusheri niwe je zo umugabo ni wa muntu muzorara ku gitanda kimwe ni wa muntu muzosangira ngo mu mahirwe no mu marushwa musinya muri leta n'imbere y'ishengero abantu bose baza bitabira urubanza rwanyu niyo muntu muzovyarana niyo muntu nimba muzokubitika mu buryo financier niwe muntu muzokubitikana niwe muntu muzotekana imitwe ngene niyo mukura amafaranga niwe muntu wa mbere wowe ni wafungwa canke we ni yafungwa azoza kukuraba gusumba abandi no umuntu azokugemurira no umuntu aziyumvira ati mbega nakabayeho gute canke ibintu vyuko uwo muntu ushaka niwo muntu uzota abavyeyi ukava iyo wahora uba ku bavyeyi abo mwahora muvukana ukaje kubana nawe biranditse no muri Bibiliya uzota abavyeyi ugende wibanire no wakundanye uwo muntu ukumva umenga nta gaciro uwo muha cyane ngo gusumba wa mugenzi nubwo umugenzi yoba yabayeho before imbere umugenzi nashaka kugusumbira umupartner wawe ico kintu foko kiba clear aho be je suis d'accord mugabo aho ni mu gihe nawe wamaze guhita mu partner ukavuga ati yimwe niwe nshaka kuba ku buzima tuko tuvuga muri serious mugabo mu gihe uba uvuga uti ni passage I'm just dating aho ni sawa birumvikana ntuyangaje nyine kuvuga none bizoja ari play time you are let's try having fun uriko urafina n'uwo muntu past time reka ni sawa reka tugerageze turabe yuko ça marche pas turabiheba urumva niyo kategori wari urimo kuri jewe kuri jewe siko byari kuri wewe ego kuri jewe niko nayibona mugabo bibuke tugitangura nyine hajya urukundo rukiri joli ibintu bikigyushe umva wogerageza ko somfasho twose umushiri wawe gusaba kugira ngo umunezeze umwimpressione bibuke ko byari mugabo ijya etape maze kurengana like ni marche guys jena gonna babwira ikintu uyu muntu tugitangura nawe babwiye tugitangura umva byabaye uko ambaza kijya kibazo ndamwishura mugabo sinabaye ncemera yuko
uwo munsi nyene ariho tuce dukundana. He gave me time to think. Yamuhaye insome. Namuhaye umwanya ndamuha indwi genda usubire. Yego kubera byo kuri telefone kandi jewe nyene mu vyumve nk'umuntu umushinga ntaje nk'umugabo nashaka ko duhura rana ya formalite duhure tumwe nk'agafana nkamera nari ifise mugana nashaka navuga nti sinzobura nawe n'ayagafana twicare nimba ari mu kabare hama ndabivuge propose mugarumva we yaciye ari kuri imbarutso bica bibuko mugabo camvuga nti rero ko ari ibintu by'ibihago bibereye kuri telefone ndifuza yuko twohura mugabo before yuko duhura reka ndamuhe 1 week indwi agenda vyumvire ko kandi ndabisengere hama tuzoce response azompa yose nzoyemera kuko je namubwiye please jewe nifuza ko tuja muri kwa serious uyinjiye mu mbabarire kuba narakoresheje iri jambo ni nkaho uzoinje muri Illuminati no going out nta gusohoka shaka ibintu biri serious kuko niba ari ibintu ntashaka sinshaka gutera swata umuntu dukundana nashaka ko uwo mukobwa dukundana azoba bimerita kandi nanje nkaba ndamumerita donc bisigura naragize ibishoboka byose kugira ndamugumane naragwanye kabisa. Thank you baby. Yeah, naragwanye sinagiye nyene mu ntambara nk'abandi ngo mfate nko mugabo myewe intambara y'urukundo kabisa narayigwanye kandi narayinesheje ntako atagize ngo duhebane. God is good. Nibuka yuko iyo insomnia yo kuyumvira yambereye mu kwezi kose none ntihagere. Uyu muntu yarambeshe yambwiye ngo Imana yaramwishe bavuganye n'Imana gute. Ntaje nigeze numva yigira yuko yiwaroze wowe. Yajabwira ngo narasenze. Imana nukuri nimba ariwe mvuge tuze duhe tumeze neza hama ndamuhinyisha yo kubandanya dutangure relation iri amoureuse. Hanyuma igendo yabaye nkaho bengo nukwezi ko ndibuka in between hari umunsi twahuye twari sanse kubona na vendredi twabivuganye dimanche hama duhana rendez-vous tuzovuga na vendredi abariho tuzohura hama ndaguhinyisha gusa iyo vendredi ntivyakunze yuko tuyishikana hari event yabaye ituma yuko yatumye duhura. Eyo jeudi nayo numva mfise inyishu vraiment inyishu nayo ndayifise n'umumenga nayo mugira was super excited nashaka nyine yuko ndamubwira numve I'm ready we can date. Ubushuhe bwari bwinshi rero gutangura kuvugana n'umuntu nyine urisa ufise amaraso ashushe kuravuga ati n'umuntu vraiment reka tugerageze twumve uko turabe nyene like how it's going to go. Hanyuma iyo vendredi maze gushika mpinyishu turaba official BF and TF agafoto ngako umunsi murakabona gakureka turatangura rero urugendo rw'abakundana ibintu biri clair atari bya bindi ngo friendzone yamfuhira cette fois sinzomenya akamfuhira nk'umusheri hari ama trois fils kuko ico gihe muri uko kwezi urumva relation yacu yara progression byihuse cyane nkaho mego twari tumenyanye imyaka 5 cyangwa imyaka 6 je sais pas kuko tunarasohoka nzokanye na famille ngira natahabwije akumenga ati no aya masohoro peut-être ko rukwiye kuyajamwo pana yuko byari ibintu bibi no mugabo bivanye na belief yiwe byo yizera yavuga ati no twizera na twese je nari nkiri umukisi umushasha hari ibintu numva ari bisanzwe nari bwaronkere conviction par exemple kugenda muri karaoke iri avuga gute karaoke nyene zigiye zisanzwe nkamusaba orthographe twifotozanye ngo nasohokanye na abana nasohokanye nahuye n'umu star nawe akavuga ati like
aha hantu ibintu bariko baravuga ntiziba ziriko zirahimbaza Imana kwe gusohokerayo ibiki I'm like be cool like mbega hoho uno nkuko ariko aranamfuhira ariko arashavura he's a friend nta droit wari ufise mugabo naragutahura nta droit wari ufise ko mwakwereka aya masaha utarataha ibiki like jereka twe tubanye nk'aho mwe turabashimiye. Yes, that's why naguhaye igamba rusuguma tuvuga. Naragukunda tellement yuko ntashaka yuko subira kubabara nko wabaye bwa mbere. Guys, mwabyumvise ko asuye kubivuga kandi none muri rya video twaravye ya behind the scenes yarika hari irikibra. Ndavuga ni ifo yuko bino bintu biba clear. Kandi niko jewe meme no ma past relationships no wanaragit. Numvise ntabirimo numvise ntabishaka anymore ndakwandikira. I don't keep you hanging ngurumva ngo agome yibaze ko turi nka tutari kumwe no. Akwari nti je numva bimeze uko to stop. Pardon mugabo ni kuneza yabo kuneza yacu twese. Kubera why pretend ngumene ndakwizeza yuko turi kumwe turakundana loke sini kondo wabivuyemo kera havuyemo zamani. So thank you babe, ndakubaza ikibazo ko nibaza ko ibintu by'ibibazo twagiranye ntabwo tubijamo no munsi zo bivuga ikindi gihe. Nikiye kintu uba warize muri relation yanje nawe kuva tumenyana, eski ibintu byose twaciyemo byari bikwiye dufate nk'ibihe byo gushwana, hari cyo byo byarafashije kugira ejo hari ikintu twarigeze dupfa nk'ubu dufate tugagifa hama kikaguma kigaruka canke dupfuye ikintu carahera kikagenda. Donc relation yacu ubona yagira kura canke twagumye hahandi nyene wowe muri relation wizigiki niki kintu uvuga uti wakuyemo canke still n'ubu uvuga uti ndaciga haba kuntu wavyitwayemo canke kuntu je navyitwayemo nk'umuntu wawe. Yeah. Chikubazo mba ni kirekire mugabo nibaza ko gitabo. Novuga kameme ntitukire aho twari turi. Twarakuze ariko ibyo twigiyemo ni byinshi. Mugabo nk'ibintu byinshi byatuma tutumvikana mu myaka ya mbere mu minsi ya mbere yacu ku dating byari biva kenshi kukuba dans ma part nkigufata nka ntuzenya nka option. Kuba ntari bwideside mbona ati uyu ni wo mugabo nshaka kubera sinakubona yuko sinabona yuko Jean hari ifitiye dufitanye. Nabona mengo ni ibintu biraho nivyo byanatuma ntunagira na effort ikenewe kugira ngo relation yacu marche. Nivyo byatuma tugongana wambwira ati be tugira kanaka kubona ko tukagize uhinduye uko nkavuga nti urinde ni ukunegeka nkande ibiki. Mugabo umaze guhitamo ukavuga uti uyu muntu il compte pour moi, urumva ni choix yanje muri aba bantu bose aya mabiliyoni ari ku isi niwe muntu wanje. Like ndumva yuko ushaka kumutakaza niwe ushaka gukorana ubuzima nawe, urumva uramenya kumubungabunga kubujya ko bariyeti reka dukora ikintu kunuko uravuga uriyumvira ku ma emotion yiwe. Et surtout kubera ntuzinya kamere yawe we nturi genre autoritaire uvuge ngo urumva ngo utegereza kugira iki urumva ko uranyodaringa nkaho umenga umuvyeyi wanje no wabivuga in a loving way. Kandi most of the time basanga ari ibintu bimfitiye akamaro kuri jewe. Uko ndibuka twanahuye jewe ko hari haheze imisi mikeya nk'amezi nkijijwe, donc ndani ngifise ama complex sinashobora kugusohoka ntambaye igitambara mu mutwe. Naguma nambaye amajiribabe malgré yuko naba narakijijwe mugabo still nari nkifise ibintu by'isoni yuko mbega abantu ni bambona mu mutwe bazombona gute bazomfata genre bazonkumira. Urumva nari narakijijwe mugabo sinari fier yagakiza nakiri. Urumva
uretse n'ivyo vyaratuma numva yuko nkumpuye n'igitambara nabona yuko sindi mwiza, nabona ndi mubile mbega. So urabona wamaze kumenyera ikintu wifutse kujya uko igitambara umengo si wewe. Rero je nabibayemwo my whole life, hama bica birahinduka. Bimaze guhinduka navuga je namenyereye kwambara impuzu zimeze uko, ndazikuye umengo si jewe. Kuko ndibuka mbaza na my pastor, ndamubaza nti pastor, eske hari ico bitwaye je mbaza nje nambaye nkuko wewe ntiyashitse ampantu zimwe impanuro iri hashi ngo urumva ngo utegereza kubikura. Yambwiye ati wowe nimba ushobora gusenga, urumva kumva yuko ufitanye relation n'Imana, wambaye izo mpuzu ntaco bitwaye. Kuko no hanze muri Arabia Saudite biki aho mu bihugu vy'Abarabu barambara izo mpuzu ariko conviction yabo mu mutima bahimbaza Yesu, urumva. Numva birankomeje, birampaye courage. Mugabo naguma nitiranwa nuko ndi mu mizima nagaruke narabivuyemo. Jean nkaho nta difference, nta kintu na kimwe cahindutse. Ari abagenzi, ari abantu ndahura mw'ibarabara baca considera nk'umu mizima. Ivyo navyo si sawa, kubera wakijijwe ifo kuvyemanga. Urumva uko utavyemanze abantu bazobimenya gute? Mbega bo bazokizwa gute utagiye gutanga igishinga ntaye ngo uprograme ivy'Imana yagukoreye? Rero soide duhura yarabinkuyemwo byo, arambwira ati you are beautiful, uri mwiza uko nyene uri. Hariho nakandi kantu ntari bifise ahubwo ntarako nama nibuka yuko gahari, kubera yuko yarabinkuyemo. Kandi I thank you for that. Waratumye vraiment nizera muri jewe abantu ushobora kubona ari mwiza atacawuze mugafise akantu yanka kuriwe. Aba just akeneye umuntu mu booster avuga ati he kajya akantu burya ni karite kuri wewe. Rero novuga nk'abantu muri relation yacu n'ubunye birashika kagira ibintu tudahurizako, mugabo kubera nibuka yuko we are a team, urugo n'ubw'iwacu, urumva ntituriko turagwana kugira ngo twerekane umuntu ari meya. Twese inyungu twese turaba igifitiye inyungu urugo rwacu, kugira ngo bimarshe, kugira ngo tugume tumeze neza, dukundana, ntibitembagare. Rero turaseda, numva none akwabo tugume duharire hama bidushikane hehe. Mugire byose byabaye kubera je choisi, narafashe decision ndavuga this is my person. Rero ikintu cose kidufitiye intero kandi ikintu cose kiduboosta kuri kubuzima bwiza, ndavuga nti I'm here for it, nzobikora kugira ngo urukundo rwacu rumarshe, kugira ngo relation yacu ibandanye itera imbere. Mugabo mugihe utarafata iyo decision, umuvuga ati deja ni wagenda hazoza uwundi, urumva ni hahandi urumva uco usanga nyene wisanze mu ex 5 6. Kandi twibuke yuko ofete nta muntu umwe ari parfait, urumva hariho ibintu ufise yesi vyiza ariko hariho n'ibindi ufise bibi, urumva. Kandi hari ingeso uba ufise mbi udakwiye kubandanya ufise, kubera bishobora kudatuma umuntu muri kumwe yimva ameze neza. Rero kwemera guhanurwa, abakobwa benshi bakunze kuvuga ngo ntumpindure, ngo nikomeze. Naripse ngo yaje kumpindura, ukumva uva muri relation kubera umuhungu tuyakubwiye ati urya iyo wambaye iyo mpuzu hari ukuntu yerekana amataye canke igiruku, ukaca wumva umenga no aje kumpindura, ngo reka namfuhira. Ugasanga umuhungu arakubwiye ati nk'ubu kenshi uyu nakuna kumubwira, nakuna kumubarira nti kubera yariga saa 4 je tuzoba duhejeje kuyaga, aciga azinduka aja kw'ishuri saa 4 nategereza kuba namusezereye. Nubwo yabashaka saa 3 je naramusezera, mugabo mwumve yuko hari igihe ataba bishaka kuryama izo saha, ugasanga tuko turabipfa canke nkuba kansezera twariko turayaga, gaca yigira nko kuri Facebook. By the way ntaniye yakunda, n'ubu ntaniye yakunda cyane,
ngabo kadubona yagiye ari kuri Facebook nkabona ari online vuga mani je kuryama tugashwana tukabipfa. So kenshi wewe warasakije umwanya wawe kuko twari kuganira ukavuga ati umusheri wanje aracari ku ishuri fe ko aruhuka. Ariko ivyo n'abahungu bake babigira kwera bari ufe turi kuri yumvira yenda mukumbe katuganira nubwo bavugana ngira gushika saa 7 naco bibatwaye. Rero ico kintu ndaco caratumye mbona nti no muntu anyumvira ko nkuko kose is a good person. No mu myaka iri imbere nk'ubone twabana azoshobora kwiyumvira mu kibanza cy'iwanje. Urumva uyu si umuntu wo gutakaza kubera narimba none uno mutipe aha niyoganira ariko tuganiye ariko arampusana ngende kujya twarapfuye ibintu twavuga n'ibintu byinshi twapfuye utuntu twinshi twaciye mu mugabo kuva 2020 tariki imwe ikwa mbere uyu muntu yarahindutse complètement aravuga ati jewe usindosaba kuvuruga zosaba kumena umutwe nyene aravuga ati ndafashe ingingo shaka kubaka kuva ico gihe ubu turicara twavuga n'ikintu cyose kubaka genre relation il faut ikomera for real like niwe nshaka yakandi nibaza yuko kijya gihe 2020 yo ubushobozi buhari cyangwa umuntu abishoboye twari kugira mariage kuko yari yabonye yuko no kuri uri umuntu wanje chamba rero mu mahoro iyo myaka nari maze ngwana nawe tugira iki biba biraheze just kubera we yafashe ingingo umunsi umwe umwaka umwe ibintu byose bica birahinduka. So since nibaza ko takindi dufise tuvuga ibindi tuzobibandanya mu nyuma. No before yuko mutangura relation amoureuse n'umuntu bana mu bagenzi. Mu bagenzi mwigane urabe makarite umugenzi wawe afise nimbara yo kuzo umugabo canke umwazo kubera umugore ubonetse no muntu mbega turashobora gushika kure canke tubireke. Hama ari umukobwa avyumva ari umuhungu avyumva ufumutanga imbarutso ukamuha agahinda hama arabe ikintu yibwiriza kugira ngo mwirinde friendzoninga abantu. Usange yari hariya mu maranye imyaka 5 imyaka 6 ngo n'umugenzi kuma umuntu yaragupfiriye akaza abana ngo mariage irabaye. Ni mukominike vuga vraiment mugabo relation vraiment y'ubugenzi irakomeye. Natwe ibyo wacu byagiye kumarsha kubera twahavuye nyuma yaho twahavuye turubaka vuga ati rero ubu nyene let's not date nk'abasheri reka dutangure twubake nk'abagenzi. And I'm proud to say Ego is my best friend. Kandi nzi yuko ego friend. So merci be. Thank you for sharing your story. So turabashimiye cyane mwakoze kudukurikirana twafashe video nini ariko twasomera muri abantu bacu. Merci kugera hano hantu. Hope yuko hari show yabafashije. And wish you kugira urukundo ruryoshe. Turabasaba abari mahedeje. Bibandanye bisosa rero kwa kundi bavuga. Abasingles. Bitarasosa naho it's coming. Abasingles nabo batabafise nakundi man. Bizoza. Bye. God bless you guys. Let's see.